Kuva Perezida Evariste Ndayishimiye aje ku butegetsi, ababuriye ababo mu Kibimba, abarokotse kw'icumu, inshuti n'abagenzi n'imiryango y'ababuriye mu Kibimba yarabujijwe uburenganzira bwo kwibuka ababo. Haraheze rero imyaka 4 aho usanga amashirahamwe y'abarokotse kw'icumu canke imiryango basaba ubwo burenganzira ariko bakankirwa. Aho rero umuntu aca yibaza bwa mbere ikibazo kimwe: kubera iki kuva Evariste Ndayishimiye ataza ku butegetsi abarundi babuze ababo mu Giheta bashobora kwibuka ababo? Kubera iki uyu munsi Evariste Ndayishimiye asanzwe avuka kuri uwo mutumba abuza abaja kwibuka? Naca nibaza yuko rero ashobora kuba afise ico abizi ko ivyabaye itariki 21 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'1993 aho ibibondo vyicwa bunyamaswa, aho ibibondo vyaturirwa. Ikindi naco kidahangaje ni ukubona yuko ashobora kubuza abarundi uburenganzira bwo kwibuka ababo, kandi tuzi yuko kwibuka ari uburenganzira umurundi wese afise. Birabaje kubona rero ko uyu munsi haba ivyitwazo bidafise ishingiro. Turazi yuko Uburundi bwaciye mu bihe bidasanzwe, ariko muri ico gihe iyo myaka yose abarundi baburiye ababo mu Kibimba bari bafise uburenganzira bwo kwibuka ababo mu buryo bwashoboka bwose. Rero uyu munsi birababaje kandi duca dutera n'amakenga, turibaza yuko ashobora kuba afise ivyo akingira haba mu muryango iwe canke mu nshuti ziwe. Rero turatera akamo cane cane mukuru w'igihugu. Turazi yuko ivyo umushikiranganji w'intwaro mu gihugu avuga iteka rihabwa n'umukuru w'igihugu, naburya tuzi yuko ico kibanza ubwa mbere cari gifise icubahiro, ariko uyu munsi nta cubahiro gifise. Turasaba yuko rero abarundi n'abandi bose bashaka kwibuka boronka uburenganzira nk'ubwo abandi bose mu gihugu cacu. Turazi yuko habaye vyinshi, hari abandi benshi bamaze ko baribuka, ariko ugasanga hariho umugwi utakifise uburenganzira bwo kwibuka.